Bakunzi y'ibitorokanizo ry'amakuru Lumanda, kaze mu makuru yo kuri uwo kwa 18 Nyakanga mu 2024. Ndazi na bamwe mu banyamigambwe bashiki bavuze bati nyabona ubutegetsi bwo ngaho buragoyagoye, inzego ziragoyagoye, yaruhukiye ku mpimba. Ubwigenge bwo guserura ivyiyumviro no kumenyesha amakuru burahobahoba mu Burundi. Hari abanyepolitike babishikirije mu kiganiro urugamba, turabibabwira mu kanya. Hanyuma bajya nabo badandaza bato abatwita abadetaya, ikiro azoca kigurisha ibihumbi 8. Igiciro c'isukari cyaraye gishizwe ku mafaranga ibihumbi 8. Uburongo yishira hamwe Sosumo arasigura ibitari bike. Mu kanya turaja mu idonido ry'aya makuru. Umunyagihugu ategerezwa kwibangikanya amafaranga ibihumbi 8 kugira ngo aronke ikiro c'isukari c'ihinguriro Sosumo. Ariko nta wuzi ko iyo sukari yari yarabaye umuzi w'ibuye igiye kuboneka, kuko bamwe mu banyagihugu bavuga ko bahora bayironka kuri magendo rimwe na rimwe yarenga ibihumbi 7 ikiro kimwe, kandi leta yavuga ko iyitanga ku bihumbi 3,500. Kuri uwo munsi wa mbere umuyobozi mukuru wa Sosumo Aloys Ndayikengurukiye yaravuze ingene ibiciro bishasha bitunganijwe. Ukuntu rero ibiciro bitandukanye, umudandaza aje muri Sosumo, aje kurangura muri Sosumo, ikiro azokigura ku bihumbi 7,650. Nuvuga umufuko azogura ku bihumbi 382,500. Hanyuma uwo nawe ace adandaza ikiro ku bihumbi 7,800. Nubako azoca adandaza ibihumbi 390 ku mufuko. Uwo ni bamwe twita ba grossiste. Hanyuma bajya nabo badandaza bato abatwita abadetaya, ikiro azoca kigurisha ibihumbi 8. Aloys Ndayikengurukiye arasigura n'igituma igiciro caduze. Twisunze hanini ubwa mbere itegeko nshikiranganje ordonnance ryasinywe ku igenekerezo ry'umunani ukwezi k'umunani, aho iryo tegeko ryatanze uburenganzira, ryahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze. Rero muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana no kuntu isukari amahera bayiranguye ko, hanyuma ku byerekeye Sosumo y'uko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora, ibiciro tugira ko kugira tukore iyo sukari, cyo bita mu gifaransa coût de production. Hanyuma rero yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere nuko twebwe mwishyiramwe Sosumo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze, haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu ibiciro byaraduze cyane, ku buryo kugira duhingure ikiro c'isukari usanga twakoresheje uburyo bwinshi cyane. Hanyuma rero muri iryo tegeko nivyo abadandaza baratanguye kwizana bayikuye hanze. Turavye rero ibiciro biriko biraba kuri abadandaza, ngira namwe muhora mutembera mu masoko, ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 ku kiro, bivanye naho hamwe canke aha canke hariya. Twarabonye ko kwa Siyoni harabusanga kiri ku 9, hano basanga kiri ku bihumbi 11, hano 12. Rero nivyo byaratumye tuca tugerageza kugira twisunge n'ivyo biciro, kuko murabona tugumije igiciro c'isukari kuri kiya giciro, na ya sukari twaravuga ngo ntiboneka, ubu niyosubira no kuboneka, kuko hacaba bimwe byo busuma bw'abadandaza bakacayikura muri Sosumo agashaja kuyigurisha kuri bya biciro by'ibihumbi 12 yita yuko ari yakuye hanze. Abamenyesha makuru barabajije kandi umuyobozi mukuru wa Sosumo Aloys Ndayikengurukiye ko batuba bariko barahohotera abanyagihugu bato mu gufata ingingo yo kuduza igiciro c'isukari. Abarundi benshi mbere hariya uravye nka ruguru cyane si benshi bakoresha isukari,
benshi bakoresha isukari ngaha mu bisagara n'ibiki rero turaraba byose mu miryango uravye nko muri umuryango urimo abantu batatu canke bane ikiro c'isukari bashaka gikoresha indwi yose mvuga ko ufashe ibihumbi 8 ukagura ikiro kugira abana bazo nywe akayi mu ndwi imwe birasaba ko duca mu miryango kumbure twitunganya niba aho rufata moteri zitatu zoca ufata zibiri imwe ucuyigura gasukari. Izindi nyishu zatanzwe ku bindi bibazo mu bisanga ku rubuga rwacu rwa YouTube, Facebook na X mwanditse ijambo Romanta. Tubandaniriza ya makuru mu bijanye na politiki. Uwurongo yishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana ahamagarira leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro bihurukiyemwo impande zose kugira ngo Burundi ntibusubire mu njyane mu gihe ibihe vy'amatora vyimirije. Faustin Ndikumana yabivuze kuri Uwimana igihe hariko hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe demokrasi. Mwishyiramwe Parseme rero twagize dushikirizana cyane duhanura abarundi na leta ndetse tunsa n'ababagabisha kubera imyaka 10 y'amatora tugomba tujemwo murazi vya demokrasi abarundi baronka amatora mukagaba kuko byashobora gusanga iki kiringo kiva mu 2025 gushika mu 2035 imyaka 10 hazubamwe amatora 5 uwo mengo muri rusange ni nko ku myaka 2 hama mukamuzi rero yuko amatora mu Burundi kenshi acazana indyane hagati y'imigambwe mu migambwe indani yobwo nyene basanga hariyo indyane haba muri ku butegetsi canke yuharanira ugasanga ibyo kutihanganira muri politike mu banywanyi imigambi biruzuye biruga baragwana batata bakomeretsanya usanga bariko barasiturana ingorohana hariya byo gupfunga abantu ugasanga biriyongereye aba mu migambi ugasanga bimvira ibiti byabo ariko baragwanira canya babona ko bazobitakaza ugasanga bijuke mbere abo mukozo mwete kunyuza amatungo y'igihugu bavuga ngo aritekera ngo kumvura ngo amamanda yabagira here canka n'abandi kibagiye ibintu by'intererano usanga bavuga ngo ziriko zirakwa hirya no hino ugasanga rero na ya migambi y'iterambere nkirikiritabwaho kubera usanga abakadre bakuru bibereye mu bindi by'amatora no kuraba ibibanza bazoshikira canke bazotakaza usanga igihugu rero kirasubiye inyuma mu myaka 10 rero hagumwa amatora izo ngendo zikaguma arizo zibonekeza nukuri basha igihugu basha sinzi ngene bizogenda je gituma Parseme yasaba ko leta yoshiraho icyo kwita kajyo ko kuganira nabo vyega bose bita dialogue sincere kugira iki kiringo gitambuke neza abantu bose bagira icyo bashikirije amatora mere neza ntagira abahezwa kabana kajyo gusubiza hamwe ko abarundi bose haba bari hanze n'abari mu igihugu tucubakire hamwe handi ho bizoduca umwanya hinoke twese turorera kuko tuzoza kumenya yuko iyi demokrasi atari ukurondera ingene urondera ubutegetsi gusa cyane kubwigumiza ko gusa ari ukuraba ingene igihugu ahubwo coje imbere kikaronka ingene cisununura kuko twese twohakirira. Muri politike nyene twari twabibabwiye mu ncamake Leos Ngendakumana inararibonye mu mugambwe Frodebu abona ko uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'ubwo kumenyesha amakuru mu Burundi butubahirijwe. Gushikiriza ivyiyumviro mu Burundi vyopfuma ndavye hamwe mu karere mu Burundi vyopfuma kuko urabona ko nubu ndiko ndashikiriza amakuru barashobora kunduka bakanyita kuca kuriya ariko ndiko ndashikiriza amakuru hari nabandi bene wacu nakubiye ko twaremeje n'ikiganiro kwigenekezo rya mbere aha muri source dinire cyari cy'abakuru abanyagihugu bose ugira cyari cy'abamenyesha amakuru gusa cyari abanyagihugu bose kandi baritavye baraje kuwa Mungu igenekezo rya kabiri twari Gitega twarakoresheje amanama rero novuga nti mu byerekeye gushikiriza ivyiyumviro umuntu arashobora kubizira ariko mu Burundi byogendeka ariko naho nyene rero hari ingorane kuko iyo ushikiriza ivyiyumviro kidahuye n'ivyo ubutegetsi bwiyumvira abo muri kimantasyo bakurarako bagutuka bagutelefona ntibasinzirana abo mugambwe ari ku butegetsi abo mu ntwaro bakurarako ivyo ndabifitiye ubuhamya sivyo niyumviriye sivyo niko ndiyumvira ndabifitiye ubuhamya ku mugambwe Sawanya Frodebu kuko niwo nzi neza cyane ariko no handi mwindi migambwe ndavyumva ko bibayo ndavyumva ndazi na bamwe mu banyamigambwe bavuze bati
nyabona ubutegetsi bwo ngaho buragoyagoya inzego ziragoyagoya yaruhukiye ku mpimba ariko umukuru w'igihugu wenyine aravuga ati leta ndikora inama nshinga amateka n'ingo z'umuganda ndibakora ubutungane ndibukora nawe uvatara kugoyagoya muwo muntu yacaca ku mpimba urumva rero navyo nyene naho mvuga ngo vyopfuma naho nyene ntibiratsimbatara ntibirakomera nukubandanya n'urugamba kuko nta cizana ikintu cyose kiraharanirwa ubwigenge bw'abamenyesha makuru buragoye nabwo nyene mu gihe urubwa rwa politike gugaye urafite abagugaye iyo bagugaye rero hari ibyo baba babujije kuko abamenyesha makuru akazi kabo ni ukurondera amakuru torokanya amakuru bakayashikiriza abanyagihugu bakashikiriza amakungu abanyagihugu bakamenya ibiriko biraba mu gihugu ingene batwawe ingene imigambwe ikora ingene amashirahamwe ya leta akora ingene ubuzi bunyuranye bukogwa ibi byose by'ibiciro ibi byose by'amakori by'amataxi by'amabiko birahindagurika bakabimenya biciye mu kumenyeshwa amakuru rero kubera ko ubutegetsi bwa bimwe nakubwira intumbero ubutegetsi itigeze hinduka ugiye kuvuga ibitagenda neza burya ubutegetsi buba bwakoze menya ko uwo mwanya nyene ucuja mu gasho barabamenyesha makuru bafunzwe hariho amaradiyo yabujwe gukora hariho amaradiyo agenda karondera amakuru agaca agenda kabika amaradiyo n'amateleviziyo ubu rero ikindi kibabuza ubwo bwigenge hari amategeko ategurwa akashigwaho ababuza gukora abereka ngo bakora uku erega henshi muri Afrika utaririmba ubutegetsi buhari ntukora urumenyesha makuru ntukora mugero bikimeze gutyo nibya binavuga yuko intwaro ya demokrasi ikigoyagoya n'abamenyesha makuru bazogira ubwigenge bizoshoboka Epitas Shimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD nawe nyene abona ko ubwo burenganzira budahari mu Burundi nta bwiyumviro bwo gushikiriza ivyiyumviro uruciriye mu kanwa barabagutwaye amaguru adakora nta muntu ashobora kugira ubwigenge bwo gushikiriza ico yumvira mu Burundi akarorero ni mwebwe abamenyesha makuru murabona ko mugeramiwe murabona ko mwirukanywe ufata abamenyesha makuru barenga 100 uri leta ukabirukana urumva yuko uretse gukuraho ubwigenge uba ugomba no kwerekana ko igihugu kimeze ukundi kuntu hanyuma umunyagihugu ntarekuriwe kuja mu mugambwe ashaka umunyagihugu ntarekuriwe gutora uko ashaka umunyagihugu nta burenganzira afite bwo kwitoza umunyagihugu nta burenganzira afite bwo kuvuga ati urandenganije ngo bibwire umutegetsi urumva rero nta bwigenge bwo gushikiriza ivyo umuntu agomba canke ivyiyumviro vy'umuntu buriho mu Burundi biri muri gwa rukurikirane nakubwira ko butazonigera bubaho kuri leta ya CNDD-FDD tugaruke no muri kahise sishaka gukompara amareta harabayeho abarundi barabaye mu ntwaro umugambwe y'iprona mugabo umugambwe y'iprona ntiwigeze ugera aho ibintu bigeze uno munsi umugambwe y'iprona urafise amakosa menshi wakoze ivyo ntawo biharira mugabo ntiwagejeje aha aba bagabo bahagurutse bavuga ko bagiye kugwanya ibintu nk'ivyo aba bagabo bagejeje igihugu mu manga bagejeje yaho no munsi igihugu kitagira uko citwa mu gisata na kimwe haba muri bimwe navuga ibya politiki by'agateka kazi na muntu iby'ubutunzi iby'uburenganzira bw'umuntu ibintu byose ni potopoto kuri CNDD-FDD donc muri make ni bimwe mpejeje kukubwira basa nuko bazanye igihugu bagihindura ishamba mu ishamba naho haba ibiti hakaba amabuye hakaba ibikoko mugabo burya ibikoko birasa amategeko anabikingira ibiti birasa amategeko anabikingira n'amabuye yarasa amategeko abikingira abobo rero nayo mategeko akingira ibiti n'amabuye n'ibikoko barayakuye bahindutse bonye nitegeko nukuvuga ibintu
vyaracuramye naho mvuga rero ko tukiri mu kazi k'urugamba rwo kurondera gushira ibintu ku murongo. Ivyashikirijwe vyose na Leos Ngendakumana na Epitas Shimirimana murabisanga mu kiganiro urugamba kiri ku rubuga rwacu rwa YouTube hamwe no kuri Facebook mwanditse ijambo Romanda. Mu bijanye n'indero umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira 2025 waraye utanguye. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yatanguje icese uwo mwaka w'ishure mushasha kuri lycée communal Al-Marketum muri komine Rumonge iri mu ntara ya Rumonge. Ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jiangping akaba yarashikirije uwo mushikiranganji amatoni 500 y'umuceri yo kugaburira abanyeshuri mu mashuri y'indaro. Muri uwo mwaka igitigiri c'abanyeshuri bazokwiga mu mashuri y'indaro kikaba kizokwiyongera nkuko beruka gushikizwa n'umushikiranganje François Havyarimana. Abanyeshuri bamenye iyo konkuru bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke kuja mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vyigisha ubuhinga no kuvuga les filières techniques scientifiques indimi canke abiga ivyo kwigisha. Abo nabo babwiza ko baronse amanota 101 ku majana 2 no kuvuga amanota 50 n'igice kwijana. Twomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure 5,000 ni naco gituma mwumva amanota twakiriye ko mu kuja mu mashure y'uburaro ari makugeranije nayo twara dufatira ko mu myaka iheze. Akanakigoro leta yakoze kugira ngo dushobore kwakira abanyeshure benshi mu mashure y'uburaro. Twomenyesha kandi yuko abanyeshure b'abatwa bashoboye gutora ico kibazo ca concours bose bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro. No kuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburi 68 ku majana 2 afise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro. Ku banyeshure b'abatwa 175 bakoze concours national 124 nibo bashoboye kumenya ico kibazo ca concours national. Twamenyesha yuko abanyeshure baronse amanota 60 n'imiburi 268 ku majana 2 no kuvuga 32 kwijana batashoboye kuronka uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura. Bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'amakomine mu makomine basanzwe baturukamwo canke aho hose bazoronka ikibanza. Aha rero ni naho amakuru y'itorokanizo ry'amakuru Romanda agarukiye. Turabakengurukiye mwese mwadukwirikiranye naho ubutaha.